Nshimire cyane rwose rero umuyobozi w'ikigo cya leta kijejwe gukingira imitahe y'abenegihugu. Turabashimira rwose ukuntu mwatubaye hafi, yabisiguye aravuga ukuntu tukiyumviriye umugambi wanashaka ntibyari bigoroye neza. Twaragiranije rero ibiganiro bitari bike, batwakira nk'abana b'u Burundi bifuza ko batera imbere, baradufasha baraduherekeza kugeza uno munsi. Rero n'umunezero mwinshi cyane, turashimiye ARMC bivuye ku mutima. Shimire ishirahamwe African Dream Assets, mpereye kwa nyakubahwa Directeur General ngaha. Ishirahamwe ryatwemereye riratwakira nk'ikigega, rimwe abahinga ribijejwe ko rigiye kudukurikiranira ico kigega, kuko nk'uko igisata ca leta kijejwe gukingira imitahe y'abanyamitahe cabivuze, je mpagaze ngaha nk'umupromoteur mugabo nta buhinga afise bwo kumanaginga canke kugera birya bihera byose tumaze gushira hariya. Urumva rero kwirishira hamwe African Dream Assets ryatwakiriye neza, ndabishimiye rwose n'abakozi bose bo muri ADA. Nk'uko bari babigarutseko, na jewe ndifadikanije n'abandi mu guhumuriza abahuye n'isanganya ry'isoko ryahiye biro Parisien no kwa Ndayizamba. Ndababwira ati uhoraho abarosi kwigumya, ndanamenyesha ko nka twebwe tuba twiyumvira imigambi itandukanye, ko tuguma tugerageza kwiyumvira ibyo byose byoza birategura novuga ati Uburundi bushasha bwozotuma izo mpanuka zitaza ziragaruka ku neza ya twese nk'abarundi no ku neza y'igihugu, nayo ubundi Imana ibarose ukwihangana kwa cane. Nk'uko bari babivuze, nanjye mpagaze ngaha mu gushira habona umunezero mfise nk'uwatanguje iki ciyumviro ca One Africa Investment Fund. Ikigega je ntahengekanya kuvuga ko ari inyishu y'iterambere ry'u Burundi. Naravyeretswe, nzokwama ndabivuga, nongere ndabivuge ko iki kigega ca One Africa Investment Fund ni iterambere ry'abarundi twese, duhereye kuri wa Murundi ari hariya ku gatumba. Ari naco gituma mu kubitangura abanyakubahwa hari n'abage baratuduha ivyiyumviro ko era kuri ya mitahe bizimvye miliyoni 10 ku mutahe umwe, turarangira turarengwa ati sivyo uhoraho yadutumye ku Burundi. Ati umutahe nuwe ku mafaranga makeyi ashoboka kugira duteye imbere, dutera imbere twese. Na wa murimyi w'ikawa shobore kuzaryoherwa ati raba isoko ryanje, kuko harahiriwe nk'abafashe ya mbere, barafise ubwo burenganzira bwo kuvuga ati biriya byose mubona bya Buja City Plaza ni twebwe. Je nazanye ikiyumviro gusa, nayo ubundi ibikorwa ni bya twese. Rero mu kigega ca One Africa Investment Fund nk'uko umuyobozi yabivuze, ni ikigega kigizwe n'imitahe y'abanyamitahe. Muri abo banyamitahe rero canke twebwe twabise abashoramitahe, baba bafisemwo umutahe, baba bafisemwo imitahe. Arico gituma uyu munsi umuyobozi yavuze ijambo ryiza, naciye numva ari insiguro nziza abandika amadictionnaire baza bagenda babishiramo, kuko ni impapuro nyemezamutahe. Urumva ko urwo rupapuro uno munsi tugiye gushira habona ni urwemeza wa mutahe wawe. Bivuga ko uba ufise ko options zitandukanye dushobora kuza kuvuga ko
mu byo twakoranye n'abavoka abajuriste babyigiye tukabisabira n'uruhusha twashimye ko canke twasanze yo kwitwa titre de part mu Congereza ni unit title mu siguro zimbitse novuga ko ari obligation canke bond. Nsiguye ko gatoyi rero mu Congereza ho bavuga ko ari it's often called bond canke ico bita fixed security. Rero izo mpapuro ni umuntu azana umugambi hanyuma agasaba abashoramitahe canke kugurira amarembo abashoramitahe bakaguramo iyo mitahe ku kiringo kanaka. Ubu zirya mpapuro canke irya mitahe mwatanze mwarumvise ko leta mvyeyi leta nkozi yatwugururiye iratugabira yaduhaye imyaka igera ku 24 yo gukuramo umutahe wacu n'inyungu hanyuma tukabona kuyisubiza. Mugabo aho ni kuri faze ya mbere y'ijya mugambi wa Buja City Plaza, kuko umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze 6. Urumva ko we wajemo imbere hari opportunity nyinshi zo kuguma ugenda wiyongeza unabimenya kare kugira ugende wiyongeza ejo ni wasanga twageze ku myaka 100 aho hose uzobandanye wamura. Wanashaka ibiharuro bimwe bimwe twagiye turagira twarabonye yuko atani imyaka 10 tuzogera ko tutarakuramo umutahe wacu. Urumva rero ko inyungu ndakunze kubivuga ati mu financial institution ko yazoba ari kigega ca mbere canke financial institution ishobora kuzana umusaruro ukwiye. Nkuko bagiye barabivuga rero izo titre de part mu byo turiko turagerageza kuganira n'abajejwe n'abahinga bajejwe iki kigega turiko turagerageza kuganira mu nzira yo kugira bice mu mategeko izi mpapuro nyemeza mutahe abantu bashobore kuza baranazisabira ko n'utudeni kuko ni wa mutahe ofise hanyuma muri kuragendana kujya babivuze cyenda ashobora kuba mvuga ati naguze uwo mutahe mu gice ca mbere ndawugura 103 none uno munsi ndikenereye amahera fise ya titre ndikenereye amahera cyangena nkarondera ubushaka kugura nkaca namubwira ati ubu umutahe valeur inyongera agaciro ya prime de mission ya wipurse ubu yaragiye ko ati je nyihera 119 niyungukira 6,000 hanyuma je nibandanirize wewe wibandanirize. Ivyo byo bya transfer urumva ivyo ni automatique. Urumva rero ko ari urudandazwa rugezweho. Kindi nkunze kuvuga je bivanye n'ibihugu nagiye ndacamwo abatari bake barazi ko nakuriye muri Australia. Ibi bihugu mubona biteye imbere ni ukuvyagiye biratera imbere. Nukuvyagiye hajya mwama mwumva ngo Ubushinwa bwateye imbere mu mwanya muto. Nukuvyagiye biratera imbere. Nzoguma ntanga uburorero hariho nakandi karono tanga kurugomero Ethiopia ihejeje kubaka. Burya rujya rugomero bivanye nuko hari bihugu bimwe bimwe byabonye umenga ni intambamyi bikaca biba ngombwa ko bibloka Ethiopia kugira isabe amafinansima mu bindi bihugu. Harageza aho Ethiopia rero ikivuga terega amafaranga turayifitiye. Ico gihe ibi turiko turakora uno munsi nivyo bakoze. Rujya rugomero rero ubu rwaraheze abambere bagiye kunguka na bene gihugu ba Ethiopia. Uko tugira Imana tukaba dufise leta yipfuriza ibyiza abarundi yipfuriza inyunga abarundi ikatwemerera ko dushobora kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Novuga ati nanje nkuko nagenda bivuga canke n'abandi bavuga usidukane niyo unze gusigura ati imitahe mugura sifashanye ni inyungu kuri mwebwe
ni inyungu kuri wewe waguze umutahe. Rero ni ugutera intege ati dusidukane n'iyo, bivuga rero ko wa mutahe uba ufise ya myaka 24 yose twavuze, hariho inyungu zoza uraronka buri mwaka. Ivyigwa ubu tugeze ko byerekana ibice bigera ku 12, 12.5, 12 n'igice kujana ku mwaka, mugaho twagerageje gufatira ku bintu bito bishoboka, nayo ubundi ku by'ukuri possibility yuko birenga incuro nyinshi ni niniya, kuko ubu turavyikiye rayo cyagurwa mu 98, nibaza ko uciye urabo guca ubona ukuntu ibintu bigenda biraduga. Rero tukavuga ati nitunyaruke. Twaragiraniye ibiganiro bihagije n'igisata ca Bankobo kijejwe ukwandika abashoramitahe ariyo registre, kandi ishimira cyane n'abakozi bari muri ico gisata. Nyakubahwa Deje urafise abakozi beza. Rero n'abajene bari dynamique mu byo twagiye turaganira. Rero twaragiye turaca hirya no hino, ndanababaza ati none ko dufise aba diaspora benshi canke tugiye kuronka aba diaspora benshi, bobo izi mpapuro z'umutahe bazozironka gute? Baca bambwira ati ubu turiko twahejeje gushiraho mekanisme yuko umuntu yoba yibereye muri Australia, muri Amerika, yaguze umutahe canke ari karagura umutahe, aca twandikira email yagize ya acte d'engagement, kuko hariho kuriha umutahe. Iyo ni intambwe ya mbere. Muga kugira witwa umunyamitahe canke umushoramitahe, nuko usinya ijya acte d'engagement canke urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Inyuma yo kwiyemeza kuba uwo mushoramitahe, niho rero ushobora gusaba iyo titre de part canke urwo rwandiko, iyo obligation canke unit title ukayironka. Iyo rero wibereye hanze uca wandika ukabereka ya dossier yawe ya acte d'engagement, hanyuma barambwiye ko baca babigukorera ubwo nyene mu kanya gatoyi. Niyo wowe uri muri Australia, niyo wowe uri muri Amerika, niyo wowe uri hehe, iyo titre yawe ukaba uyirose. Rero murumva ko iterambere rya Bankobo irakaze cyane gose. Akandi kantu gatoyi nshobora kuvuga ko ni akantu kajanye n'isoko ry'imitahe. Mu Burundi tugira Imana baraherutse gushiraho isoko ry'imitahe. Ni iterambere nabonye bikomeye, kuko mu bindi bihugu n'abajene bakiri bato nk'uko kwanje canke nk'abandi nyuma yanje barashobora kudandaza, niyo byo b'ibihumbi 10, niyo byo b'ibihumbi 20, barashobora uno munsi kubidandaza saa 4 z'igitondo, bakarishira kuri iryo soko ry'abashoramitahe, hanyuma ejo mu gitondo bakayakura mu bungutse. Keshi urumva ushira umutaha aho ubona ibintu biba biriko birunguka. Bivuga biti rero twebwe mu biganiro twagiranye n'abarongoye ikigega ariyo African Dream Assets, babwira ati nyarutsa One Africa ije ku soko ry'imitahe, kugira baba shoramitahe bacu batangure izo titre canke ayo mafaranga yabo bashatangure kuya tradinga, kuko muri ico gihe ni naco ARMC dusabira kuba kuguruka kuvuga ati nteka n'amazi tuguze uno munsi mu kigega, nye n'imitahe uwo ari we wese ararabimenye, kuko s'amafaranga yacu, s'amafaranga yanje, n'amafaranga yanyu. Urumva ko rero iryo soko ry'imitahe icyo abantu bashorako ni produit finance canke financial product. Iyo produit finance rero n'amahera, ni isoko tuja gushorako amahera, ni isoko tuja kugurako amahera, hanyuma babijejwe ari Bankobo nyene canke African Dream Assets bakabidufashamwo nk'abahinga. Rero nkavuga yuko
iyi One Africa Investment Fund vuba muzoyibona kuri iryo soko ry'imitahe kugira ibintu biryohe kurusha. Ku gikorwa c'aba logiciel canke abandika urutonde rw'abashoramitahe sinobigarukako, nyakubahwa DG wa Bankobu yabivuze. Ubu abashoramitahe bose botahura neza ko imitahe yabo yanditswe, amazina yabo yanditse, hageze kugabura bazoza barara babimenye. Ikintu cyose kiriko kirakorwa muri iki kigega ca One Africa Investment Fund tubifashanije n'aba bahinga giteguye neza cyane. Rero na jewe numva nezerewe cyane gose, biramurumva ko abagiye baravuga ko banezerewe cyane gose, je no cangwiza inshuro 10. Rero ndahimbawe gose kuba dushitse kuri iyi ntambwe yo gushikana, kuko twagiye turabivuga mu ntango tuvuga iyi vision, none turatanguye kwerekana, turatanguye gushikana. Rero nanje ndashinze icese, nimba ntihenze ikirundi sikirenga, ndashinze icese ko guhera uno munsi impapuro nyemezamutahe za One Africa Investment Fund zigiye ahabona uwo ari we wese abifitiye uburenganzira bwo kururonka yituye bankobu.com, umuregisiere canke ujejwe kwandika abashoramitahe muri One Africa Investment Fund. Ndabashimiye gose, Imana ibahezagire.